Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe, umwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora. Mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe kwibarabara rya 12. Urutse bisi waje na bisi ukuruka bisi aho zikaterana ku G11 ucuja ku G12 ni barabara rikurikira n'intambwe nka zikenya, urigezemo ucujinjiramo gatonya intambwe nkenya gusa ucubona urusengero rwa Hope Church kuri portail yanditse ko Hope Church. Ego aho niho dukorera, turaguhaye kaze. Rero kaze muri uyu mwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora, aho tubashikiriza ibinabiriya mu vyo Yesu ariko arakora mu Burundi, ivyo ariko akora mu ishengero rya Hope Church. Muri uku kwezi rero k'umunani hari ivyo tugiye kwiga ko bidasanzwe kandi bikuraba kandi bikwerekeye. Kunanirwa mu buzima tugomba tubihakanire, tugomba tubisezerere, tugomba ntibize bisubire kandi kuvugwa mu buzima bwacu. Hari byo Satani aba yateguye mu buzima bwawe byo kutegezwa kunanirwa. Hari ibintu wamukora bikakunanira bikanka kabisa kandi wategezwa kuba woshitse. Hari abo mwiganye bo bamaze gutera imbere, mbwa byaranse gutera imbere, suko woba utazi ingene botera imbere. Oya, kandi aho baciye nawe warahaciye mbwa ntivyakunze. Hari ikindi gihe usanga amasheke aguma bari menshi cyane. Ukwezi kwa munani tuko tusengera rero gukuraha amasheke mu buzima. Bijya bintu byo kunanirwa mu buzima bikahava gose burundu, umuntu akagira amasuccess, akagira gushobora, akagira kunesha. Reka ndakubwire, urashaka kubuhembwa amafaranga ariko canke ukaba ukorera amafaranga mugabo ivyo umaze gushika kukabibura, suko utazi kujera neza. Oya, hari impemu mbi y'ukunanirwa ibikuriko. Ego harabaho n'impemu mbi ya rotare yo gucererwa gushika. Abandi barungogwa ku myaka runaka ariko wowe wama wacerewe mu bintu byose. Urumva n'ubu nturarongogwa canke wahavuye urongogwa utevye, wahavuye urongora utevye canke n'ubu nturarongora, ugasanga ari ibintu biriko birakubako bigaragaza kunanirwa. Ibyo kunanirwa rero ntibiterwa n'ikindi atari Satani, atari abadayimoni. Rero kuya Mungu tugo dusengera tukuraho ibi byo kunanirwa mu buzima. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti amena, vuga amena nawe birakuraba. Vuga amena. Kunanirwa mu buzima ntibibeho mu buzima, ahubwo tubandanye tunesha, tubandanye dushika ku masezerano yacu. Hari amasezerano Imana yagusezeraniye haheze umwaka, haheze imyaka n'iyindi. Rimwe na rimwe uratangura kwiyumvira ko si Imana yari yavuze. Oya, hari usanga ari Imana yavuze, ariko kandi harabaho gusezeranirwa, ariko kandi hakabaho gushitswa kwa masezerano. Mugabo Satani nawe arabyinjiramo akazibira mu gihe udashoboye kumenya ingene ushobora kugwana urwo rugamba ngo runeshe. Mu ijambo ry'Imana mu Banyefeso 6:12 niho havuga ngo ko abo tunigana atarabi nyama n'amaraso, tunigana n'abakuru n'abafise ububasha nimwe mu mizantu ho mu ijuru. Ni kuvuga ko abo tugwana n'uvuga n'urugamba twamako, n'urugamba igihe cyose. Haba hari urugamba guko ivyawe bitokunda, haba hari urugamba guko ivyawe utokwishurwa, ariko kandi hari urundi rugamba rudasanzwe rwuko nawe utegeza kugwana ko ivyawe bishika, ivyawe vyishurwa. Nukuvuga kwa Mungu twamadusengera ico kintu, nukuvuga n'umusi wejo tuzosengera ico kintu. Ndagwaye kaze n'ukuri ku musi wejo ntuzobure kuza gusenga, kuko Satani yoba kumenyereye nabi. Ego Satani yoba kumenyereye nabi, uze nawe tugusengere ubwo buzima bw'amasheke ubusezerere nawe wo kwishugwa, nawe wo bishobora, nawe byo ukunda. Sinzi ko biragushikiraho uronka amafaranga menshi y'icyarimwe, ushobora kuba waronse mission, ushobora kuba wagurishije agatongo canke ibi nabiri ukasanga waronse amafaranga kandi menshi, ariko waraba ico wayakoresheje ukakibura pe, ukaraba kabisa mbere mukava munabipfa n'uwo mubakanye canke nimbutarubaka, ndiwo ubwa ukiyumvira ukavuga ati mbega none ibi byabaye gute.
sinzi ko biragushikiraho uronsa amafaranga abana bakaca bagwara, uronsa amafaranga inzu ikaciguruka, uronsa amafaranga abavyeyi bakaca bagwara, uronsa amafaranga hakaba ikintu kanaka kica kiba kugira ngo kiyatware. Iyo ni muhimu mbi, iyo ni muhimu mbi ya blocage, ni muhimu mbi yo kunanirwa ibiri kura gukurikirana kugira ngo ntibize bigere bikunda. Ariko muri uku kwezi k'umunani ni ukwezi ko gusengera ibikunda. Muri uku kwezi k'umunani bigiye gukunda. Guhera muri uku kwezi k'umunani Yesu nakugirira neza ku munsi w'ejo ukaza gusenga. Wobugiriwe ubuntu budasanzwe kuko guhera ejo tuzogira amiga atatu nkuko twahora. Turatugira amiga atatu. Amiga ya mbere atangura saa 2 zuzuye, amiga ya kabiri agatangura saa 4:45, amiga ya gatatu agatangura saa 10 n'igice. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe ugirirwe neza, nawe bihinduke. Erega nawe byohinduka. Amen. Nawe byohinduka. Ivyo biriko birazibira, ivyo biriko biranka ko bikunda, nawe vyohava. Ego vyohava, ubuzima bwawe bukaba bushasha. Byose bikaba vyiza. Ego cyane. Reka ndakubwire, urashaka kuba uvuga ati boje mu bintu by'amafaranga meze neza muri mugabo urashaka kuba ufise projet. Uwimaranye imyaka waranditse ku gatabo, waranditse nene amaplan wubatse y'inzu, amaplan wacafse ufise n'igitabo no canke impapuro wanditse ko amaplan y'inzu, imyaka irabaye ingahe wifuza kubaka ntibirakunda. Warifujije kuronga parcelle ntibirakunda. Warifujije ikiniki ntibirakunda. Hari ahantu menga biriko birazibirira kandi bikaza kwanka ubona umenga wagira ubishikire, wagira ugifate, wagira uhashike mugabo biriko biranka. Ndiko ndavuga wewe nyene egome, ni wewe ndiko ndavuga. Bigeraho ukumva umenga wagira ubishike ko mugabo bikanka. Nta kindi gishobora atari amasengesho. Uzoze tugusengere ku munsi w'ejo. Ego nakubwiye ko dusenga saa 2, amiga ya mbere dutangura saa 2 zuzuye kandi ntiducererwa twebwe. Amiga agira kabiri tutangura saa 4:45, amiga agira gatatu tutangura saa 10 n'igice. Ndagwaye kaze ntihagoye ni mucara magahe. Urutse bus aho amabisi akatira cyangwa ukafata moto cyangwa bajaji cyangwa taxi cyangwa ikindi ukaba kigushikanye aho amabisi akatira, muca mubandanya gatonya n'intambwe nkenya ukacuja ku 12 ko amabisi akatira ku 11 ukacuja ku 12 12 ugingiyemo gatonya gusa ucubona eglise iri muri clôture hama portail ni portail ya bleu naho nyine handitse ko Hope Church ntihoberana. Ego mbere n'abamotare, abataxi velo, abataxi voiture, abataxi izabajaji basigaye bahazi babwiye ati kwishengero Hope Church ryo mu Carama kujya amabeni baca bahamenya. Ego hari abandi bahita ngo ni kwa Jackson ariko ni kwa Mana si kwa Jackson. Ego hari n'abandi bahita ati kuba Faraja. Egome umubwiye ati kuri rya shengero bita kuba Faraja canke sinzi mugabo biroroshe cyane, haroroshe cyane. Ndagwaye kaze urashobora no kujuragira ikantu wabone neza. Ndaguye nimero za Zoom protocol kugira ngo muvugane kumbure. Urashobora no kumutelefona ukamubaza. Ego abantu benshi barakunze kubipa ariko we ntuje mu babipa kameme. Umuntu ari mu kwishurwa ntajya mu babipa. Ego kuko nawe urashikiriwe nawe. Amena vuga uti amena. Ego ndaguye nimero Zoom protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego ndaguhaye kaze kabisa ku munsi w'ejo saa 2 inkoko niyo ngoma canke saa 4:45 bivana umwanya wawe canke saa 10 n'igice kugira ngo nawe usengerwe. Egome hari ibintu biriko birakubako nawe bikagusiga. Bikagusiga urabona ingwara ukanywa imiti abandi bose banyoye iyo ngwara ikaba yarakize ariko wewe bikanka. Ni satani yamazibira ari ahantu ho kunanirwa satani yama yashizeho. Uku kwezi k'umunani tugomba kuguruza ibyacu ku buryo guhera muri uku kwezi k'umunani kugeza mu yandi mezi yose asigaye tutazokwigera tunanirwa mu by'Imana yadusezeraniye, mu byo tugomba gushikamo muri bya bindi. Hari kindi gihe uta umwikomo kuri naka. Oya ntutumikomo ku muntu kuko abo tenigana sabantu. Oya uyo nakashobora kuba ari we daimoni zaciyemo canke satani yakoresheje ariko neza na neza ni satani abikora. Kandi satani nakugwaho n'ikindi atari amasengesho nugusenga ugasengerwa izo blocage zigahera. Ego mbere ubugiri ubuntu ko uku kwezi k'umunani kubaye ukwezi ko gukuraho ivyo byose bizitiye bitumunanirwa.
hari n'umuntu kwishura usanga bidakunda bitemera bitaba neza ariko usengewe birahera twama dufise intaye nyinshi z'abasengewe kandi bakagirirwa neza bakishurwa n'Imana ndagwaye kaze rero nawe uze wishurwe uzugirirwe neza uze witabweho n'Imana reka mukanya ndaguha kanya kugira ngo ukurikirane zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora mu shengo rya Hope Church ego abantu bariko barahishurirwa cyane hajya hitwa kuri antene y'Imana ego kuri antene y'Imana naho uva muhira uvuga ati Imana ngiye kuri antene yawe aho ubuvuze neza ntibigoye cyane kuri antene y'Imana kuko aho hantu twama twibonera Imana ikora ibikorwa bikomeye kandi bihambaye benshi bamaze kuyishurirwa uri abatahora bafungura ibinaka uri abahora bacumbagira abahora ari bimuga intaye zimwe muramaze kumva kiretse nimba ari ubwa mbere wumviriza kino kiganiro mubwo muramaze kumva intaye za benshi cyane Yesu yagiriye neza kandi yamaye abakoreye neza kandi nawe agiye kugira neza kandi nawe agiye kukwitaho kandi nawe agiye kugutabara nkuko yatabaye abandi ego ntugire ubwoba rero Yesu nagushoboza ukashika naco bitwaye naho uva kure agatike urisha agatike ivyawe bikishurwa ingorane ziri hehe ego agatike n'ibintu bisanzwe ifanura rinywa injya urazijya impuzu urazambara kandi amafaranga ukayasora bikagenda uko nabandi ukabaha amahera n'ayandi bakayakwiba n'ayandi ukayatakaza reka ukoresha ako gatike ushikaho hantu kugira ngo utabarwe nta nyungu jewe ndabifisemo atari uko umuntu w'Imana yogirirwa neza agatabarwa nawe rero ndakusabiye Imana ikugire neza ntusamare ntiwisamare ko ubuzima burazimbye ingo nawe usengerwe kugira ngo ibyawe vyuguruke ugere kuri ya ntambwe Imana yagusezeraniye ugere kuri ya ntambwe byategerezwa gushikako hari umuntu yanka inzoga kubi mugabo yama yazinyoye akazanka mugabo akazinywa ego ico nikindi kintu naco tushwa gusengera kubera hari nibintu umenga urananigwa guheba za nzoga ukananirwa guheba wa mugore ukananirwa guheba kagakobwa ukananirwa guheba wa mugabo ukananirwa guheba wa mugore ukananirwa guheba ya nzoga za tabi bwa busambanyi bikananirana bikanga kabisa ariko tuzogusengera ku munsi wejo kandi bizokunda reka tumize zino ntahe maze sintahe zose ni zimwe mu ntahe ziriko bikorwa muri Hope Church ego inyuma y'intahe Pastor Jackson cangaruka kugira ngo tubandanye Yesu aguhezagire Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church Yesu nashimwe Amen Yesu ashimwe kandi Amen Pasteur Imana iguhezagire Amen ikumera umugisha nakumvise ku radio jewe sinarinzi ngaha naje ngaha kuwa Mungu sinari bwigere ninjira mu rushengero rw'abakizwa nari umukatolika ariko nkaguma numva ku radio bavuga ngo hari urushengero mu cyarama impande yo kugikoma ngo barasengera umuntu afise imitwaro akaruhuka nanje nari mfise umutwaro w'umugabo wanje aranwa inzoga n'itabi yabinyoye arankubita n'impuzu zikamvako kwa Mungu nje gusenga uri kurasenga numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanje humuragiye kugutabara ndavuga turakoze mana bacavuga ko kuwa gatatu hari amasengesho yo kuva mu gatondo kuwa gatatu nca ndaza mu masengesho baransengera Imana irambwira ngo mwana wanje humura ngomba ndaguhishure ndagucira inzira ngo hamwe bijya bibazo ufise byose bitazosubira kuba ndataha umugabo wanje shitse muhira acarambwira ngo je ubu ngo nyoye inzoga ngo cya numva umenga inzoga iranukira ngo Amen Imana uratanguye guca inzira turaguma ngaho ejo mwijoro nagiye numva nyoye itabi numva arakoroye numva agomba gupfa acarambwira ngo mbona itabi ndarihevye sinzosubira Amen Amen kuhazagiri kwongera umugisha sinari gushima ukunyera ataco nzanye ariko nzoza nishimwe gushimira Imana Amen Nigihe cyo guhindurirwa ibihe Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church Yesu nashimwe Amen hama nanje
Novuga ko ari uyu munsi n'uwa mbere noba ninjiye muri uru rushengero. Jewe ndi umupanegoti. Naje ngaha nukuri naje ndemerewe ufise ibibazo vyinshi. Rero nukuri Imana nukuri nuzi ubushobozi ndasenga Imana ndayereka ibibazo vyanje kuko dusanzwe dufise n'ibibazo by'amadeni. Ndereka Imana ibibazo vyanje Imana ndagomba kuntabara. Nuzi ubushobozi ndumva kumenga Imana igiye kuntabara ndayereka ibibazo vyanje. Ndavuga ati Imana ndagomba untabare. Nanje uko ngumanyerera ngenda gupanga hariya ngenda hariya ndagomba nanje untabare. Uzotuma inzu ya de chambre na sara. Ivyo ndizeye ko Imana izobikora abumvise gushima kwanje. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje umunsi wa mbere ninjira ngaha, aha sinari ndahazi mugamba ngaha nyene mu Cyarama. Rero igituma mpagaze ngaha, je tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu naragwaye banjana hariya mu bwiza kuri permanence baramvurirayo. Namaze iminsi 3 ndi muri koma. Namaze iminsi 3 ndi muri koma ntazi yondi atani kimwe shobora gufungura. Chamara mbuye muri koma chamara indwi yose. Indya zo mwisi atakimwe na kimwe shoboye kurya. Byose ndabirebesha amaso muga byose birananira. Ngo ndamara indwi zibiri Imana irankiza ndakira. Abandi muzima. Rero nari mpagaze ngaho nshimira Imana kugira nze ngaho nyene nagwanya urugamba. Rero nari nicaye hari inyuma kugira nze gushinga intahe nabaye nyene kugira nyene ngwane muga Imana iranshoboza ndatsinda. Rero ndashimira Imana. Ikindi naco kuva nkira nakize navuye mu rusengero kundwi ya Pasika. Shitse mu rugo nguma ngaho mu rugo akize dimanche ngumaje gusenga kuko naguma ngimiti nkumva ibizunguzungu ariko kubwuno munsi narakize meze neza. Mufashe dukomera Imana yacu amashi. Amen. Amen. Igihe cyo guhindurirwa ibihe. reka tugarukirize kuri aba bari ngaha ego hama abandi kumburi baza gusigara tuzogire kundi wa Mungu. Wengine wanaobaki ni dimanche ijayo. Yesu nashimwe. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Igihe pastor ariko arasenga numvise ibintu bitatu. Je nari maze iminsi ngwahe kuva ku munsi wa kabiri, kuva ku munsi wa gatatu mvuye ngaha muri repetition. Narafatwa n'ikintu mu kuguru ndagwara ndagenda kwa muganga kwa Buyengero barabura ingwara, ndagenda no ku bitaro kwa Dorf barabura ingwara. Yesu nashimwe. Amen. Ico batoye basanze mfise hypotension. Hama rero igihe pastor ariko arasenga naje numva ngo iyo hypotension yanje ngo igiye kuba normal. Amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Ikigira kabiri gitumye ndira. Yesu nashimwe. Numvise igihe twari ko turasenga numvise ibindi bintu bibiri. Narifise umutwaro usaba nk'imiliyoni 15. Rero numvise kandi n'imodokari yacu yaragize accident ubira ahantu kwishamba niho twayisize. Hama numvise ngo iyo modokari igiye kuva aho hantu. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ngo kandi nayo mafaranga tugiye kuzoyaronka. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ikindi kigira gatatu numvise naco cyanyuma. Jewe naciye nisanga ntakiriko ndisengera numvise ngo rekana nivyo sengera ibindi. Yesu nashimwe. Ibirenze ivyo nabandi ko ndabesha Yesu abaho umugisha. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Jewe nanje nkaba ngeze ngaha aribwo bwa mbere. Nahora numva umupasiteri bamuvuga ku radio cyane. Ntawe nari bwabone. Nkaba nari umuntu wo mu Gatolika asengera muri Gatolika. Hanyuma niho numva mu radio yuko ari umupasiteri kandi uwikoreye imitwaro miremire ashobora kuruhuka. Jewe nkaba narengutse ngaha anya. Nkaba nari nje afise umutwaro w'amenyo andemereye cyane maze igihe ngwaye amenyo. Ariko aho dutanguriye gusenga
nkaba nciye numva imisonga yose yagabanutse ubu numva meze neza. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Twizere rero ko izi ntahe zagize icyo zigufasha, nizere rero ko byagenze neza, umvise ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, nawe yobigukorera. Ishengero rya Hope Church riri ahantu hatayoberanye, n'ahantu horoshe mbere kumenya. Reka ndaguhe adresse nziza kugira ngo nawe ku munsi w'ejo uzoze nawe usengerwe. Ni vyiza ko wosengerwa nawe, byoba vyiza cyane. Ya mpemu yo kubloka ibintu igahagarara, ego ya mpemu mbi yo guhagarika ibintu igahagarara. Ejo izoba ari dimanche ya nyuma y'uku kwezi, izoba ari dimanche ya nyuma y'uku kwezi k'umunani. Ejo izoba ari dimanche ya nyuma y'uku kwezi k'umunani. Ukwezi k'umunani rero tuba turiko turakurangiza, kandi bikenewe ko ugira umwanya wo gushima Imana kuvyo yakoze mu kwezi kose. Hama tuzositura ico kintu ca nyuma cama kiba inzitizi ya wowe kugira ngo ntuwavushika mu gushobora ivyo Imana igomba kukugirira. Hariho impwemu ya blocage, ari impwemu yo kunanirwa yamiba mu buzima bwawe. Ijya mpwemu yo kunanirwa mu buzima bwawe icanyuma rero ni ku munsi w'ejo. Murazi ko iherezo ryoba ryiza kuruta intango, ni heri mwisho kuri komanzo. Ejo rero turangizanye nawe, tuzorangize iki cigwa turi kumwe nawe. Ushobora kutaronse imyanya yo gukurikirana ibi vyigwa bindi kandi cyangwa gusengerwa iyo misi yose yindi. Rero ndagwaye kaze kugira ngo ku munsi w'ejo nze ndagusengere kugira ngo Imana izikugirire neza, ikugirire neza, bya bintu byo kunanirwa bihere. Urabona ko bishikukananirwa kenshi mu buzima, uravye inshuro washoboye nizo nke kuruta inshuro wananiwe. Rero uzoze tugusengere kugira ngo ibyo kunanirwa bihave, utangwe kuzubishobora. Ejo izoba ari dimanche ya nyuma. Ndagwaye kaze, reka ndagwa adresse ntiyagoye, ni mu Cyaramagahe. Urutse bus canke ugashikaho rya mabisi akatira ku 11 ucuja ku 12, ni intambwe zikenya gusa na maparcelle ngahe urengana ukacushika ku 12. Ugishitse ku 12 ukigirira abamo gusa ucubona urusengero, n'urusengero rwa Hope Church rurerure gutya, ego ruri muri clôture na portail ya bleu, ego handitse ko Hope Church. Reka ndakubwire turafise igikorane c'amasengesho kizoba itariki 5 z'ukwicenda. Ni igikorane kidasanzwe, aho ari igikorane cyo guhura n'Imana, ego camakiba wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ndagwaye kaze kuri uyu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi, izoba ari itariki 5 z'ukwicenda, wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda, wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda, izoba ari itariki 5. Tuzotangura isaha 2 zuzuye neza. Ni igikorane c'amasengesho cyo guhura n'Imana, cyo guhimbaza Imana, cyo gutazira Imana, ariko kandi izoba ari umunsi wo guhura n'Imana. Ego uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uba ari umunsi wo guhura n'Imana. Ndaguhaye kaze ku wa gatandatu itariki 5 z'ukwicenda, izoba ari umunsi wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza. Tuza dutanguye amasengesho yo guhura n'Imana. Ego urakeneye guhura n'Imana, urakeneye kuvugana n'Imana, urakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana. Ego cyane kizoba ari igikorane cyo guhura n'Imana. Ndaguhaye kaze nuzusibe cyangwa uceregwe ku wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza. Tuza tufise ayo masengesho kandi tuyarangiza kare saa 4 n'igice tuba turangije, umuntu wese akacatangura kuja mu bikorwa kumbure bitandukanye. Ndaguhaye kaze ku wa gatandatu, egome ku wa gatandatu wo guhura n'Imana. Izoba ari ku wa gatandatu itariki 5, izoba ari wa gatandatu wa mbere ego w'ukwezi kw'icenda itariki 5. Ndaguhaye kaze isaha 2, ntuzusibe cyangwa uceregwe. Ego nahakubwiye ntihagoye namba na gatonya. Wurutse bus, ego canke ukaba waje n'indi déplacement ugashika ku 11, uca ugira intambwe nkenya ukaja urengana mu parcelle market gusa, ukaca winjira ku 12. Ujinjiyemo ucubona ishengero, ukijinjiramo ucubona ishengero rirerere gutya riri muri clôture portail ya bleu. Ndagwaye kaze kabisa. Yesu aguhezagire. Ugize akabazo, ugize icubaza, ucubaza mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Kaze cyane. Yesu aguhezagire. Kaze cyane. Yesu aguhezagire. Nakubwiye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Yesu aguhezagire. Yesu aguhezagire kandi
ego cyane ndagwaye kaze kabisa kugira ngo nawe Yesu akugire neza kandi nawe Yesu akwiteho ugira ijoro ryiza. Reka tubanze tumize kano karirimbo karirimbwe n'abaririmbyi mu ishengero rya Hope Church, ni korali yitwa Hope Choir. Ego Hope Choir, reka baduha akarimbo kabo, baduhezagira nako karimbo kabo, maze duhejeje kumviza ku karirimbo cyangwa kwa musije kugira ngo dusezerane. Barakoze cyane rero Hope Choir karimbo kabo keza cyane. Yesu abahezagire abongereza imigisha. Ndakwibutse adresse ni mu Cyaramagahahe ugeze kujya 11 aho mabisi akatira, urashaka kuba waje na bisi cyangwa n'indi déplacement kujya 11 uraharengana ukacuja kuri barabara ikurikira rya 12 bagite ryo kumbaho, abandi bakagita iry'amabene. Ego ku munsi wejo twamadusenga culte zitatu. Culte ya mbere itangura isaha 2, amiga agira kabiri agatangura isaha 4:45, amiga agira gatatu akaba isaha 10:30. Ndagwaye kaze muri uyu mwanya ndabisubiremo. Amiga ya mbere atangura saa 2, amiga ya kabiri agatangura saa 4:45, amiga ya gatatu agatangura saa 10:30. Ego urashaka kujuragirika ndaguye nimero z'umu protocole kugira ngo mubaze ibibazo byose ubukeneye kubaza. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Urota Imana rero uvuga uti amen, ugirirwe neza n'Imana uvuga uti amen. Iri joro rikubera ijoro ryiza, iri joro rikubera ijoro ry'umugisha, iri joro rikubera ijoro ryo gusinzira neza, iri joro ribe ijoro ryo kwishurirwamo. Yesu aguhezagire. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana umushinga rya Hope Church. Yesu abahezagire cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Cyaramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe.
woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.